utangira kuvugwa mu rukundo yehe n'umuntu yitwa Iradukunda Libert baba Nsoro aka coach aka Nsoro aka Ira mind harakano aka mind Ira kutarivuge Ira aka Ira best we numu best waruhaye mu best numu best ndamuhaye naruhaye mu best yesu we yego urukundo rwawe wagweguriye mu best uguye masheri wawe tubanze tuze kuri Nsoro kumbere mwamwegeranye cange ateke ikintu uno munsi una managinga ano makosa ari karagirizwa niyo bon jewe urazi ikintu kimwe novuga no shobora gutanga umuco gato ku bintu kuri bikenzi kuko ico ikaravuga ico hawa avuga avuga filme kuko abantu benshi barabonye yuko mu misi heze hariho akanvelope kagiye gatangwa mu kubanyama kuba kiba filme ya benshi ibinyamakuru byinshi bya postinze bivuga amafaranga batanze nagashiruka bute ego nagashiruka bute katanzwe na radio TV buntu biciye mu minwe ya festival kurya kuntu abanyamakuru babitanze ariko nabibonye kuko nta ndabizi ko hanyuma mu nyuma je barashikira nka manager bakirabari ingene bimeze umva ko ari filme yatanzwe hariya iyo filme aze gutangwa rero mba amafaranga yaraje hawa rero niba atamenye byagenze asaja kwitwara ariko je ikose yakoze hawa asa n'umuntu afise ishavu anabitse ibintu byinshi ku mutima bimwe bavuga ngo mbayeho nkenyereye ku bintu bitari bike tugaruke gukanukamo yavuze gasa no gufukama abantu munda wewe uri umwe mu bantu no musibare ko bakorana hagufi n'umuntu yitwa Iradukunda Libert bamenye benshi nka Soro ari we coach wa academy n'ugwaruka gwishi arongoye aka kantu ko kubohera abantu amaboko imugongo hawa yagarutse ko ngo nitera bwoba bisa nuko adatanga kwideginze mu bantu bariko barakorana wewe urakamuziko kuko niwe muntu no musi bariko barakorana gusumba undi muntu wari wese ufatiye ku mwanya umaze muri academy no mugihe washikiye ndavuga uno muryango wagutse wa BFA urabona yuko bateye imbere canke basubiye inyuma Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere. Hope you are doing well guys. Natwe muri bwa bumwe n'umunyenga tugirirwa nandiho tumeze neza umunsi ku munsi tugukubita entertainment ari nako twenyegeza tukaza hirya no hino nkuko mwagiye mu bidusaba bati hari n'abandi bakinye ba filime tuba dukeneye kubona bariko barakora ibimeze neza mumaze kuyimenyera ino ni Diko Entertainment for sure jewe nitwa Ndikuri Olonse the son of God, Doctor of Love aka Diko. You can call me also Mr. the Ambassador. Kamera yuno munsi irasa neza muri Diko Entertainment tubarkwateye witeka twakira umwigeme akiri muto ariko atangiye kuba munini mu bikogwa yitwa Chanceline. Irakoze niyo nkuru nari narakibagiwe kabisa umwe mu bakobwa baguma batwenga bikanababera tube tubivuga ubona yuko afise n'inyinya benshi bipfuza abona umunsi bafata ibicupa ngo bakazihanguza atani zo bafise ariko wewe ni ndemanwa kandi uvuze kanyibukije ikintu ndibukagiye muri primaire bakuru banje ukuntu bakunda gushuda uti hano kugira ngo bagire inyinya oyaye we bari bateye kwikubona ko ariko bo batayifise wow umeze neza ariko nuko ndashima pe naco ngaya byose ni bon je nari ndagukumbuye twaherukana kera so bwa mbere duhuye ariko bwa mbere niko heriko hahuye neza kubera ko novuga ngo wari ucinjira mu bikorwa cyane bya cinema uno munsi ubigejeje kure ariko kandi mwino minsi usa n'umuntu yandesevye nyuma yo gukunda urundi ruhande wari winjiyemo rwa journalism bikora neza nange ndakubuze habaye iki nakudesivye Diko nakudesivye bisa no kundeseva kabisa oya urazi je ndagufana uri kurakina nkongera nkana gufana uri kurakora uno mwuga dukora kuri microphone ubundi iyo ibintu bibaye byinshi barabanye kuvuga nti reka ndabe ibyo nishiramo cyane ibindi bireke
nukuvuga ibikorwa nivyo vyabaye byinshi umwanya umwanya waciye ubura mvuga nti reka bimwe ndabishiye ku ruhande hanyuma focusing mu bindi. Okay. Cange wari kuratwara ugeze kuri feruje winjira nabi polisi iragufashe imodoka zaragonga yediko zoro rero rwigeze kwa turi kumwe ari karamu numvise agakuru gato behind uburyo ikintu cyitwa feruje coba cyaraje numva arimwe akantu gasa na true story ariko kandi ntoramwo creativity komeye cyane yuko ari abantu ari ama situation batabonera ubusa nawe wosanga ibyagushikiye bisa n'ibyabaye kuri Nsoro yego nta kibera ubusa oya nawe byarakubayeko bose novuga ko byambaye ko ariko every day iyo hari akantu kabaye haba hariho impamvu kandi iyo mpamvu rero nuko twe abana b'abantu cyo tubifata muri negative ariko Imana yo iba hari ikintu yadukijije peut-être igihe navuye muri journalisme mvuga nti wewe ja muri film niho hantu hagufitinga neza peut-être oya yes baby muguzo asubirayo kubera abongereza bakubwira ngo once a soldier you die soldier no muri journalism burya nuko once a journalist warigeze kubumenyesha amakuru dafuru mumenyesha yeah bo sinavuga ngo sinasubirayo kuko nta uzi ivyejo nta ubizi ariko ubu nabaye ndaposha gato sinzi ko nzosubirayo mbwa imigambi y'Imana niyo ishaka kudusubizayo ariko ibi bintu urabikunda uko ari bibiri kino kintu nimba atari indoto narose noba narigeze kukikubaza ariko mbabarire ndaciyibutse ibyo bibiri habaye ngombwa kubagarikamo kimwe puru dipo anarero bikubaza narinze ngo ni indoto narose the first time dukora ikiganiro kimbajije ico gihe menga wishuye ngo kina film banishe gusa ndavyibuka byo nishuye gusa reka nishure ubu kuvyumva ko ari umuntu bihinduka bo nkuko nahagaze journalisme nibaza ko bon ubu ikintu kifitinga neza ni film ko journalisme umva narinda irimwo kandi ikindi kintu nkunda kuvuga mugaso kwiyamiza antuka kwiyamiza oya kwiyamiza ahubwo urazi ko uganda bw'umuntu nkunda kuvuga nti ubuzima ni igitabo kandi igitabo gifise page nyinshi nimba no musi ndi muri journalisme donc plutôt ndi muri film ni page nshitse ko ndiko ndasoma iri mu gitabo cy'ubuzima bwanje bisigura ko nari muri journalisme nari yari indi page nari ko ndasoma irya page yaraheze ubu nazingura indi page niyo ndiko ati kibazo canzu uracishuye rero ndacishuye iro kwano ka philosophy ndakumvise ni problem uburyo ubuzima bugenda burakurikirana muga ntibagiwe akantu kitwa focus gufocusinga ku kintu kimwe kicitwa career yawe yibihe byose nubwo uko no kwezi wokiruhuka ariko kakigarukamo cyane yamara hari umuntu ahitamwe kimwe akagiheba cyane nka kujya kuntu umuntu yihana ikintu akagiheba burundu bibaye ngombwa kurekamo kimwe woreka icaho ukabandanya icahe akomeza kufata ariko focus iri muri film focus niyo focus iri niyo focus ego uramutse umenye ko ufise abafana benshi muri journalism uno munsi bidoga ko wabahemukiye ubwo buhemu bwawe wo rubandanya cyangwa wo bagarukira mukongera mukagira ubumwe ubundi je sinitegura guhemukira umuntu ariko iyo bishitse hari gihemuka atari muri negative ugahemuka muri positive nakanyene kuko ushobora kuba wahemutse ugasanga umuntu wakoze ikintu kuri we bito ko amuhemukiye ariko utamuhemukiye kuri we ahubwo washaka kumukiza ikindi kintu cyangwa ashaka kumuha ikindi kintu kiri best uco shakindi no musi antuko ndafise abafana muri film ariko muri journalisme baza ko ari baki nabange bari muri journalisme muri film ndazikora abafana tu abafana pe Patangwe mbona gashugwe muno gafate neza bakabone burya rero mbabarire je hari utuntu tutanjana abantu mbona uri hafi ya domaine yanje gose kubera iki agashugwe mu kiganiro nasanze unagafise batibaza ngo ni muno no mwanya canke mvuga aho wakashe nuko byagenda yashari uzi hose diko ushari uzi ko menga umuntu yakaguhaye yewe utaneza abantu oya ndakunda amashugwe ndakunda flowers kandi okay ndikindi kintu turi muri natire n'ahantu turi huze amashugwe ikintu nacyo tibagiye rega najarishije
handisha uraziko nako ndabibona neza wanashaka no mu mishatsi byakwa kugwamo harimo utuntu inzara wow guhera hasi rouge n'igihe Frido naco kwerekana iki kirato n'inzara zikirimo wowe umemukiye wa muhungu uramusuri n'umugore wanje twoba twahukanye ku bwa chance wumve ko uruko kwanje worutemba kaza kwerera ugatemba oya no ndi umugabo w'ikigwari ubundi amashugwe ni meza pe sana ubushakashatsi rero bunerekana yuko abakobwa bakunda amashugwe n'amanatire baba bafise urukundo rwinshi ubu bushakashatsi nibwo cyangwa umwanditsi tumutera ivyatsi ubwo bushakashatsi nifatiye kuri jewe nivyo pe oya yego kweli wow mfite urukundo sinzi kubandi wavuze en general yego nivyo abanditsi bagiye bandika bavuga kuri ivyo bintu uwo muntu uwo mushakashatsi yavyanditse utete yarakoze ubushakashatsi yabona nivyo naje nifatiye ko kweje ndafise urukundo wow ndakunda arahereye umuhungu wa mutama waruhaye ubu ngo hari abantu musikaye murangwa hamwe ngo yumva sinzi umuntu nabonye ryari ngo yaramara urukundo ngo hamwe numva amenga ngo nota abavyeyi nimba yabivuze ngo nkamusangiye ari arahereye wowe waruhaye chance yaragize chance kuronka chance ibaze ariko natesa yagize chance kuronka chance yo ewe best way numu best waruhaye mu best numu best naruhaye mu best yesu we yego urukundo rwawe wagweguriye mu best uguye masheri wawe chance ntundese pe utari muri ibintu byateye hano ubu ngo mwikundira aba best gusumba abo mu best best niyo tugikundira oya chance nawe urafise mu best ndamufise oya yesu ko bitaye kubera ikimwe ibintu bitangwe kuko ibintu bitanguye neza kuri wewe uramufise ukagira n'uwundi ku ruhande oya uwo nyene wari mu best guterera ari mu best ubuto umuntu mufunda atari mu best wawe urumva nta simba mbona aho muri kugana mbona abanyarwanda canke n'insiguro twebwe twoba duha ijambo best itari kuko ni ijambo ko nakoresha nibaza nini ni best friend ariko nyene umukunzi warashaka kuba mu best friend burya nawe ko ndabimedita ko nagiye okay nako nyene uri muri babandi bavuga ati umukunzi wanje jewe ni best friend ruhande menga ni musazanje niwe mugenzi mwiza mpanuza ni papa ako kaniko yongeye oya nako karajako hariho abantu usanga bari mu rukundo ariko ugasanga biba ku bwoko bw'abahungu bita aba loyal men hari abatipe bameze nk'abavyeyi no mu rukundo yagitinga nk'umuntu akubereye umuvyeyi no mpaka kubera ibintu aguha gusa kubera uburyo akuba hagufi impanuro wa muntu mugera hano ukabona responsable arakemura ibibazo imvura iraguye ubwo nyana agasimba n'umutaka kagufuka uwawe nuko ameze cyane wakora ikosa akaguhanira nk'umuvyeyi uwawe ni loyal canke ni player boy novuga ngo piske playboy yaba playboy barahari vraiment kandi bubahwe pe ashobora kuba ameze uko kandi ana playing yo ba playing kubanda pana je oye kubanda urakarugwa neza yegeze kubanda ga playing kuko umukobwa nta kuko abahungu vraiment abahungu baremewe twe twaremewe abahungu ariko abahungu ntibaturemewe hamwe uwo mutaho urusanze aho ravi wawe akaja no kubandi benshi oya heureusement ivyo ntibiba chance biraba bugenda bivuze kubera biba yego birabaho mugabo imana ibindinde okay bikurinde cyane so twigarukira muri filime ni naho hacu zindiwe ni naho tuba turi cyane nubwo bino biho imvura itabigomba korosha ibintu gose ariko byanka byakunda ibintu nk'ibi biraba ibikorwa bikabandanya bitanabandanirije ngaho bikabandaniriza ahandi bimeze gute kwimvura ikomeje kwiyongera bino bintu n'ibiki twibandanyinze ntari tubandanye birakunda bimeze gute muri ndabiherehe reka ndabihere muri Feruje ni nako kantu nasa n'uwavuze ko ni naho abantu bari barakubona cyane bakavuga bati nimba filime y'u Burundi ifise abakinyi cyane abakinyikazi dushobora kuba twungutse ubundi muntu adasanzwe n'umukobwa yitwa Chanceline ariko arakora amateka tuganirire gato kuva mu ntango y'ijya project kuko uri mu main actress muri ijya film ijya project rero bon
Imana ishimwe ni projet nziza Imana ishimwe ikagenda neza abantu bakora yakira kandi tubashimire twongera tubasaba yuko bandanya kudushigikira ibandanye kubaryohera kubagwa neza ariko ni imwe mu ma projet zahuye na challenges nyinshi cyane kabisa ariko Imana yarakinze nibigenda neza challenge rero nimba zemewe kuvugwa ko nizahe wasa n'utava yikinamwe kuko nibaza yuko ni na chance gukina muri projet nkijya igakundwa projet iriko iraguhizina cyane wewe yarigiye kwanka warabanje urakina birakunanira ko menga siyo acting ya mbere wari ukoze oya sinakinye ngo birananiye ahubwo Hall mfise no musi muri Fer Rouge siyo nari mfise jere ahubwo nayo gukina ndi sister wa coach hajya niko byari kugenda bore kare ari sister wa coach ni ntuze Audrey okay muri filime niko yitwa niko yitwa mu filime hajya bari gukira sister we nagiye yitwa Audrey nyene akantu abantu batari bazi hari bakazi casting ihinduka gute babayita casting kwa kuntu bahitamo casting okay yahindutse gute yahindutse nyine bivanye ni Imana yabiteguye ni Imana ahubwo Imana yashatse ngende ihore yanje nyene yavuze ati ihore mu hasi yiwe cyane coach yararabye abatuna mwana mwiza gutya na gutya mbona biza kugwanamwo akinyi arico ukinura no munsi nawe agakina bimeze kujya hanyuma mukabihurizako oya ahubwo nuko nyene nkunda yivuze ngani Imana yavuze nti iyi hole katu imacinga nuyu reka iyi ni yiwawe yabigira ukundi kuntu nyene uko Imana ni Imana nisanga hajya Imana irabipangira bikora muca muhurira namwo kugeza igihe byavuye no muri film utangira kuvugwa mu rukundo n'umuntu yitwa Iradukunda Libat Solo aka coach Solo aka mind harakano mind ira kutarivuge ira kakayira muga kayira karamufitinga bivanye na film uburyo yari imeze nturi mu rukundo na ira ruriya rukundo rurahari ko ruriko ruravugwa ariko sinze nimba no kubera ko filme uburyo yatanguye hasohotse amafoto avugisha abantu kugeza igihe hari abantu hano hanze babafana babikuye muri ijya ango babishira mu yindi ivuga ngo uri mu rukundo nujya musore yitwa Iradukunda Libat ariko muranaberanye byo yewe iki cyoco tubanze tukivivu mukivalide uremera ko muberanye turi mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe igihagararo kuraba ruka y'umuntu n'undi muraberanye byavuga ngo couple match voilà sha ntavyo ndiga ndaba wari bwafata umwanya wo kubiraba nufata umwanya wo kubiraba gute kandi atarizo bindaba ariko hari igihe dusupposing aravuga ati nkubi ibi bintu biramutse ari byo je ndabona ko nakatwa batubera oya kubera ko nta n'umunsi wari mwe ndigende navyiyumvira cyangwa ukunda abatipe barebare gose osibo nkunda abatipe barebare sibo nkunda abatipe barebare ahubwo ico kintu sinigenda cyumvira ko kubera ko turi muri filme ndazi cyane muri filme kandi apart ya filme apart y'ibintu abantu biyumvira je uga ni mu coach wanje ni coach kandi ndam respecting as a coach ariko Celine Dion yarongowe no wari coach wiwe umuntu yamucoachinga mu buzima arico bakidasanzwe n'ikindi abantu bibagiza he's married navyo muza niba bizi nekwe kibace bafata ijya filme ya Fer Rouge bagaca bavuga ati ngo abantu ngo bakoneye mu buzima busanzwe no he's married Sasa ibintu byo kubaka kubu biratuma umuntu hanze yabona n'umwe niyo bintu tumaze niyo mpano tumaze imisi turaba niyo mamaca hari abantu baba bubatse nuko tukagwamwo bikagenda neza oya mugabo ibyo bikunda kuba ku bantu batari seriye none mbavyo ntabwo ari ibintu ko nashigikira si n'imico myiza ariko nawe warabonye no ma comment y'abantu bariko barabihuza kuko hari gihe je mvuga ibintu nkibaza ngo yo bari jewe jenyene nabibonye ubwo sinarose ibintu ndabishira mu buzima busanzwe mbere urabe no mu ma comment yo muri film uzabana abantu bavuga ngo ira nanuze baraberanye ukuntu bimeze ukundi kuntu uzi impamvu babivuga kubera ko bajya icyo tubete nicyo bakira ubundi abafana bakira icyo bahaye twabahaye Fer Rouge donc caractère tuko twakira muri Fer Rouge y'abantu bisa nk'abantu bakundanye alors kuranyira abafana bakifata izo nyene nta ko ubundi apart yuko tubereka filme tukabereka tuba tubereka ibyo dushaka kuba inyuma y'ivyo hari ubundi buzima buri private umuntu wafise kabisa iyo abatari yubatse akaba atari n'ikindi kintu cyo gutangira
ukisanga mu rukundo nawe byo kugerageje ni umugambi w'Imana numva ko atari yubatse naje ndi single nkaba nyene atawundi muntu ufise Imana yandi single ko sindaba married nagira numve ko mbesha bya bintu ngurumva ngo je ndafise umutipe ngo wakugira umutipe no single no abantu bakunda gukutiranya ibintu kuba single ni icongereza muri mu gifaransa ni célibataire umuntu atarubaka sivyo naje ndicari muhiya sindubaka mugabo iyo mbaza ni uri muri relationship none ayikukwishura ishobora kuba nakitiranije urumva rero nibaza ko wari kubavuga ati uwo bari umugambi w'Imana icyo gice turugenekeye twosorica kuko umuntu atazi ngo wewe ngo ujizo uri kumwe na naka ngo mu buzima ngo uzo uri kumwe na naka umva ico umva ni yari kuba yindi page y'ubuzima twari gusoma umva wow film birabayeho feedback kuri kuraronka niya feedback ni nziza cyane ni nziza cyane kadushimye barundi no kwitwa bashimira cyane kuko bakunze kudushikira kuva ku ntango muri dadi wanje gushika no vraiment I love you so much barundi kati wanakinyana no muri project dadi wanje urayinyibukigira kundwa yego cyane pfubuze ubwo zaba dusanga upfubura zaba dusanga upfubura amafi maga ari ziraho mbona nuko bogushiramo gupfubuka byo babikoye izayi zivuge zirahari amatitire sinkunze no kuyibuka ariko mwabantu mwe iguri gwari tube tukuvuga hari amafilime hano nyene ububona twokeza abazikora umwete baba bafise mugabo ububona ati bino bintu sinzi ko ari na film ariko abariko barakora izimeze neza nziza niyo mpamvu twe tubashimira niyo mpamvu tubashimira baba bariko baragira ikintu baterereye akavura nikakubangamira cyane uvuge twugame kandi umusirikare ndayimenyereye ndi umusirikare kazi shaka umukobwa wandi ni na mutosa akuzura amazi ndabisigura gute umva kubera ikintu kimwe sinzi ko wabonye hano nambaye iki cyerekana urakunda igihugu ndanakuvugire iyo ni patriotism yo gwo hejuru inco gituma nimba ndingandi ko nemera kunyagirwa kubera ko abakunzi bacu batubakunda abarundi bacu ntace tutokora ku bwabo dukore kiganiro duheze wari ko bavuga dadi wanje nebuka yuko abantu mwashiranye muri dadi wanje namwe bamwe ni muri kiriko muranabihuriza ko hari n'umumama nabonye abidogera yidogera abandi je sindimwe None inziza gaje baravuga Ako chance Alfredil uwo muntu yitwa Hawa we mumeranye neza cyane gose pe turavugana aranyandikira akambaza ibintu tukavugana pe kwandikiranira canke guhura nawe mukayaga biheruka ryari guhura nawe tukayaga turekewe ahubwo hari nabandi tumaze n'imyaka tutabonana kandi tuba mu gihugu kimwe ariko Hawa ngerageje kumuraba ameze kiretse byo byahindutse ubuvuba ni nk'umukolege kuri wewe dukoresha iyo mvugo Bo imvugo y'ubukolege okay twokoresha iyo mvugo y'ubukolege kubera ko twahuje n'akazi kuko kolege n'umuntu mukorana yes ahubwo iyo uvuga ubugenzi none nakubwira ati oya n'ubugenzi bukaze muri nagufi academy muri BFA nivyo muri hagufi nagufi mu bikorwa ufise amabanga ujererwa muri BFA Hawa yaciyeyo afiseyo n'ama project yakoreyo nawe yoba yarakorewe uwo muntu kwegerana cyane anagukinisha muri filime yiwe kwegerana cyane mu bikorwa nihumva yuko muri hagufi kuba hagufi ona igikorwa ushaka guhura n'umuntu mu gikorwa gusa ugaca usanga igikorwa giheze nta bindi yarasema mufitaniye icicika ariko bon yaciye muri Burundi Film Academy baza ko turavugana ya nta n'ikintu kibi ndabona kuri oya nta kintu kibi ndabona amvuga ko ibyo bindi ukuravuga nta yaravuga nje ndutwa oya umbabere rero kano karu tukavuge ko impamvu oya banza wibutse ikintu amabanga ufise uno munsi muri BFA niho baza kumva impamvu numvise no bihuza n'umuntu yitwa Hawa ndayishimiye okay nsanzwe ndi manager muri Burundi Film Academy manager icubereye manager aratete hari umugabo yitwa Iradukunda Libat aka Insoro uyu munsi yasizwe mu majwi n'uno muntu ndiko ndavuga ko menga ho bari bitagenda neza wabonye ibintu Hawa yanditse nabibonye abibonye byinshi ntibuka harimo gusa no kwagiriza
Libert komenga yo baramugiriye ubujyajya ngo aragimitse abantu haraba menga afukamye munda bikagaragara yuko asa mbere n'uwataka kino kintu cyitwa BFA cyangwa Academy twabimenyeyeyo we nka manager byumvikana yuko ufise amakuru haba kuri Libert haba no kuri Hawa uno musi afatwa nk'intama yataye uruhongore ni giki kiriko kiraje imbere muri bino bintu twabonye binavuga yuko Hawa umwanya n'umwanya aza gusohora video atanga umuco neza kubyo yanditse bon ku makuru je no ndabifise ko naje kubona bibonye nk'abandi nako ndaca ku mbuga kuri Facebook mbona ikinyamakuru cha polisi ndasoma avuga ati nakangutse ko ndavuga ati bini Hawa ya post chamba oblige kuja kuraba kuri page yiwe mbona biriko teke kino mu nyamakuru yagize ni copy de presse ya ndasoma avuga ati wow canje no kuri stati mbona nyene yabipostinze voilà no ku masati yarabishize ko no ku masati yarashize ko ibintu yabishize ko ndavuga ati bona atangaye bon naje mvana yabonye byanye ari kuri manage ajya majambo araremereye ku rugero guko aramutse atari ibyo twovuga ngo yinjiriye umuntu mu buzima aramutse atari ibyo twovuga ngo akoreye inteba ishushe umuntu yitwa Nsoro kuko wewe tubanze tuze kuri Nsoro kumbere mwamwegeranye cange ateke ikintu uno munsi una managinga ano makosa ari karagirizwa niyo bon jewe urazi ikintu novuga no shobora gutanga umuco gato ku bintu kuri bikenzi kuko ico ikaravuga ico Hawa avuga avuga filme kuko abantu benshi barabonye yuko mu misi heze hariho akanvelope kagiye gatangwa mu kwa nyama kuba kiba filme ya benshi bimwe makuru byinshi bya postinze bivuga amafaranga batanze nagashiro kabute ego nagashiro kabute katanzwe na radio TV buntu biciye mu minwe ya festival kurya kuntu abanyamakuru babitanze ariko nabibonye kuko nakimwe ndabizi ko hanyuma mu nyuma je barashike banyandikira nka manager bacikambarira ingene bimeze umva ko ari filme yatanzwe hariya iyo filme aze gutangwa rero mba amafaranga yaraje Hawa rero nimba atamenye byagenze asaza kwitwara ariko je ikose yakoze yaritwaye kuja kuri media aja kuri media atanga kuvuga ara postinga kuya kontu Hawa rero ndagufashije kuko numvise uri kura mu muco nanje ntarinzi muganitse ndabitahora Hawa urabye imyidogo yiwe si yagashiro kabute bamwe bagiye bavango ko bari gato ahubwo uko nagiye ndabibona baza kubimfashamwo asa no uvuga ko menga yoba yaribwe filme iyo filme akaba ariyo maybe Nsoro yashetse aza kurongera ko ubushimwe kandi itari gwiwe agashimwe gute aka gashiro kabute katanze nagashiro kabute kose gashimwe okay ako gashiro kabute bigenda gute ngo Nsoro aze kukarongera kuri filme ya Hawa kandi wafise gwiwe yari gushirayo iyo filme nayo yashitse gute hariya hariya yagiye mbaza nkubaza je ndukwiye kwibaza iyo filme yashitse gute hariya ni coach yayijanye tuvuze coach bumve Nsoro coach niwe yayijanye hanyuma ayijanye mfasha manager ndiko ndayaga na manager coach ajana Evra atari gwiwe gute iyo filme nayo ni yande mu majambo make ni Hawa ndayishimiye ndiko abantu bantahure ndiko navuga ko ari gwe kubera ko yateye indura avuga ngo hari abantu asa n'uvuga ngo bro ngo baraje babone ibiki n'ibiki ariko avuga ati igikorwa canje ariko Hawa nagiye nkurikirana ibintu yanditse mbere yasa n'uvuga yuko atamenye ibyabaye nawe yategeza ko yarose agashiro kabute kubera ko hari igikorwa yashizeyo nubwo yabatishikiyeyo ese Hawa ntiyemerewe gutuma coach tinshirirayo ko nawe nyene yasa n'umuntu ariko aramuparena muri no bikorwa mvabwenge ikindi kije kandi nabonye tuvuga kuri ibyo nyene naho nyama media ama page ya posting ko baronse 5 million yari budget total yashijya gikorwa uzi amafaranga ni mabi bro amafaranga ni mabi nico gituma abantu bose dusanga bacanamwo niko amafaranga nimba yabonye bavuga izo miliyoni 5 nimba yibaje ko bose bagiye baronka miliyoni 5 je sinzi ayo yafashe ko umwe yahaye miliyoni 5 je sinzi
ese ndi kuko nabonye hariho abakinyi batandukanye bose bagenda alors ntituzi ko amafaranga umwe wose yatwaye miliyoni 5 cyangwa se iyo miliyoni 5 ari bose bagiye babagaburiye bose sinzi rebo oya ico no cishura nihuse uwaje aserukiye radio TV buntu yavuze yuko iyo niyo budget yari yasohowe kugira ngo igikorwa kibe yirinda gusa gutangaza umwe mukabahasha ayo bashizemwo ariko ntabwo umwe yaronse miliyoni 5 voilà aho rero niho hahagaze makingana cyangwa ikibazo canje hawa ahubwo niho yari gufatira gaca yandikira coach akamurondera coach akamubaza nti ibi bintu ko bimeze uku umuco kuko ntirabizi ntazi ko film yagiyeyo film yagiye atabizi okay come on akakantu baka saving ntazi film ko yagiyeyo nimba yarabizi yari kubikurikirana nimba yarabizi naho akabazi ko film yagiyeyo yari kumwandikira coach basi kamubaza nti okay nabonye ko cya kintu cyagiye hariya cyatanze umusaruro umeze gute akamubaza sinzi impamvu atashimye kumubaza kijya kuri media kuri page ya umva yamaze kuja ku ma social medias birasohotse agacavuga jewe ntabeshe yaranciye ko yambarira nti kuko nanje nta kimwe narinzi nayikubwiye nayo amafoto ko nyine mbona estime to kuko byasohotse okay ko nta foto nabonye ariyo mbwa nabonye video kuri Mashariki TV nabonye video ari muri video yabonetse muri video mugabo muri foto zageze isoko nabonye basitaye bamwe ntashimye kuvuga bari bazisohoye mbona na estime nawe mbona yasohoye none kwanza ni hawa yindungikiye ego ngo ndamubarize oya hawa average naguciremo nanje ndi muntu yarondera ambwe ati ko wegereye cyane igisata bijye bintu wamenye uko byagenze ngo ati je sinari hagufi ntabyo nanje nta makuru nari mfise kabisa ariko ivyakurikiye nibijya nyene nabonye yari karavuga ari navyo ibinyamakuru mugani wawe byagiye bisohora ariko tugume ahantu uri kuravuga aramutse film atewe yeshizeyo wanashaka ntayikurikirane harakantu ntaratahura byagenze gute ngo wayeshizeyo ashire yiyahawa ico nico kibazo jewe nawe udashobora kwishura kuko bo nibo bazi isekre rya film mbe ni yandi kuba coach yafashe rya film arayitwara hawa nakavuga film ni yiwiwe ntituzira kuko jewe rya film naje muri bundi film academy ko je mvuga ivyonzi iyo film rero ahubwo ayo makuru niyo bazazo bayitwiye nimba ari coach azoyitangira nimba ari hawa azoyitangira ati film ni yiwanje imeze hanyuma tubariye nti iyo film yagiye muri first cup cyangwa yagiye kuri TV buntu ijanye n'uyu agenze kunuku ariko kuva ijya saga iba nturaronka kanya ngo yagena ko cyumve cabivuga bon je namubaje coach ndamubajije acarambarira ivyavuye muri kuko nabona 5 million nari nzi acarambarira uko vyagenze uti nyine vyagenze uku kena gashuka buti baduhaye kura ko vyagenze uku nuku ndagati sawa kura ko nta makuru ndabifise amaze kumbarira uko nanje narinze ahubwo ati babahaye miliyoni 5 umwe kini gifobya miliyoni 5 avuga ati jewe ati nuko bogwana baza kwa afise reason nuko baza ko bafa amafaranga afashe kugwana ati narishigike ko amafaranga ibintu amafaranga ni ibintu bihita na abantu bopfa amafaranga kweri kuko oya shanza amahera bo yapfa mugabo baranakayapfa bafa amafaranga aboneka nk'ubu je nawe tukwaniye miliyoni 100 vraiment abantu bo tuja hagati mugabo bati turavize rezo mugabo abantu bo tuja hagati wazi nako bafise akanyungu oya nabo nyine babaje gusokora ko babaje gusokora mo nka veni umva rero kuba ajya amafaranga yaratanzwe jewe n'ukuri ikintu naguma mbona nuko yari kumushika akamubaza ntabi cyane hajya ahantu ariko ku byo byagiye biboneka hawa asa n'umuntu afise ishavu anabitse ibintu byinshi ku mutima bimwe bavuga ngo mbayeho nkenyereye ku bintu bitari bike tugaruke gukanukamwe yavuze gasa no gufukama abantu munda wewe uri umwe mu bantu no musi bareko bakorana hagufi n'umuntu yitwa Iradukunda Libere bamenye benshi nka Soro ari we coach wa academy n'ugwaruka gwishi arongoye aka kantu ko kubohera abantu amaboko imugongo hawa yagarutse ko ngo niterabwoba bisa nuko adatanga kwidegenze mu bantu bariko barakorana wewe
urakamuziko kuko niwe muntu no munsi bariko barakorana gusumba undi muntu wari wese shaka kantu rege nakonze oya aho kantu nako ndabona kandi nakonze imba wakavuga bafise impamvu kuko diko umuntu wese avuga ikintu afise fact ziyo afise n'impamvu bivuze je rero kuba mbankwiza umwaka ugomba gukwira ndi muri Burundi Film Academy ako kantu ntarakabona sinuje ngaho cyo nshinga intaye ngo bimeze kujya cyangwa ndabihakane ahubwo umuntu yabivuze afise fact ziyo yafatiyeko akantu ko kubaha abantu je nakonze pe nakonze okay uvuze kuboha gute kuboha nke kutabitaho neza ndibutse ko wewe buryo unavuga igifaransa cyane n'igiswahili ariko nyawo no umurundi kaze urumva n'icongereza uri numvikana kubera umuntu amaboko imugongo ni nka nkubu yabara nk'ama evre afise tugume muri film wakabona nkuba ati yarasohora araza guhitinga araza kwinjiza ndaza gukubita break through ngere kure ariko wabona neka aragukocinga agakomeza kukugumiza inbox ariko akanka kugushirayo kubera ko abona yuko chance ari waza kugumayo nicagiye ububona woja gukina mu yindi migwi akakubanira ngo ntujeyo guma ngaha ukamara umwaka atagikorwa na kimukoze kandi yubona yuko wari kufise kwa kwidegembya kose wari kububaye hawa wifuza kuba hawa sasa kuboherwa amaboko imugongo rero je nariko navuga nuko ugereranije nk'utuntu tune mvuze hari ahantu ubona hawa yoba yararenganirijwe tugiye muri yo angle yavuze ko kuboherwa mu sasa wanarije ukabihuza vyose amajambo yagiye avuga ntashaka no kugarukako ntaho ubona yuko bishobora gucafuza ikintu citwa academy nimba ariyo ntumbero yatumye abikora umva ko bishobora dimpe yashaka gucafuza academy ngabo challenge zose zije haba hariho nakandi kantu keza imbere hari n'ingihe usanga ariko la promoting nyene promotion zo ukwiye muri abana babi uga muri nabeza no kuvuga muri negativity murabonamo na lo positive biko mu buzima uri muri umuntu uri positive misi yose akantu kose kaje nka negative wonze ugashira muri positive oya kuko kandi we ucu usanga bitakuremereye byo kuremera gute ucuba mu bwawuzi muri mu happy uvuga ati gasanga ntiwabyegereje umutima nego ifo pakoze umutima oya biba biteye ubwoba kabisa muraza kubandanya kuko kiriya kintu nyene kiranakomeye ese nibaza cyane nk'ubu hawa hari ibikorwa zosura kuboneka namwo hafi yanyu nabandi canye arigumira mu byarimo kuko natangiye kubona ari numa project y'uwitwa X-ray ubwo ntabikoze kubera yagiye canga akabavuga ati je nabayeho ntunuye mu mutima harageze ko mvuga kuko kino kiganiro tugikoze anavuga yuko hari ibindi gisha ashobora gushira habona ngo kugira abantu bamenye ukuri kw'ibintu batazi bon imbere bayeho atuntu yafise ibindi byinshi ahubwo nako nizo vyiza niko kayo dushaka tubimenyereye kuko ubundi abarundi turemwe mu gushaka kumenya ukuri k'umuntu Icyo nako ari ibintu yoba azi ko jewe sinje ngamvuga ko je ndi cyari muto kuri we no n'igihe yabaye muri Burundi Film Academy akinsumvye Petete hari ibindi bintu je yoba azi je ntazi nanjye nakeneye kumenya nk'ubu wasanga bijye yavuze ari byo wocu utekera nawe ukiruka ntekera niruka gute diko iyi mihanda turayitse wona tukagumaho numva ko uri kumwe n'umuntu agoye fise objectif yanje kandi izo abantu babona bitandukanye n'ivyundi ivyo ubona ku muntu bitandukanye n'ivyo je no bambona nimba babona amabi je nkabona meza ya mabi yitwa ko ari amabi je nkabona ari amezi umva mba nkomeye mba ndishyuwe yuko ajya amabi nzobana nayo wewe ucubandanya wiyamurire kwa ruhande kwawe gwiza uri kurabona rubi ko tutakubangamiye ntaco ruza kubona gutwaye nyene abantu batandukanye niko dufise amasa atandukanye niko tubona ibitandukanye yego wow ufise uburyo ubona ibintu kabisa kuri wawe byumvikana yuko no tips tumwe twa coach kumara iruhande ziwe niki abari ibindi bintu ari karakurahurira nawe ugende umwigirako usangwa ko kunamwemerera umuntu bashaka kuba muri kumutamwemera jewe je ndakunda ya entourage iyo ndi kumwe nayo mba numva hari kandi ko ndunguka mba numva hari ndibuka kuri secondaire hari ukuntu naho nicana n'abakobwa sanga
hageze umwanya wa interview ugasobanshira hagati nanje rero simba shaka hahantu nicara barahuri wanje gusa ahubwo mbashaka aho nicara ahubwo ndahure nanje nawe ukarahura nkarahura kuko entourage yawe nizo signifia ico urico nico uzobaco yego bakakubwira ngo mbwira abagenzi bawe ndakubwira ico uri mbwira abo muteramana ubwire ingeso zawe kandi umbwire abantu ukunda kugenda nabo cyane niho ndushinda kubwira aho uzoshika kuko navuze mu minsi heze niyo waba wifuza kuba umutunzi ukaba utagendana n'abatunzi umenye ko iyo vision yawe utazopfa unayigezeko yego sha usikufu du tips twishindira ama status yawe kabisa tuba turi mu bwenge havato umwana mutoya aguma yiyahuza ibitabo ifoko niyoja kuri plage nk'abandi niyoja muri swimming pool oya pe ndakunda swimming pool iyo ndi free rimwe ndajayo niyo hantu mba numva ndi free nkajya nkihora shanga nkoga nkavuga ati wow uhora bizi shati twebwe plage si yanje hari ibintu ntagenderamo kenshi waruvuze rero ku kantu wavuze ngo gendana n'abakire navuze nagushaka nagatandukanyije navuze nti no shaka umukire no bugenda n'abakire batatu uwa kane ni wewe ubu rero nza mvuze nti ni wowe ufise vision kuba umukire ukabugendana n'abakire meye kuzoba umukire ariko nawe ufise vision yo kugendana yo kuba umukire utagendana n'abakire ugenda n'abantu bafise ibitekerezo byo kuguma handi hasi iyo vision yawe kuba umukire kurabo kantu niko ukavuze ndakiyumvira umva nk'ubu ntiwoba ushaka kuba umukinnyi w'umupira akomeye ngo uce wirirwana n'abantu baragiye inka batanawukina ukumva ko ukwiye kuguma wamira inka gusa igiye kona ibaze ukaba wikundira umupira wacu ugendana n'abakiri ba film iyo ni bibaho ushiduka ku myaka 30 ushaka kuba Cristiano kandi uwo Cristiano afise nk'iyo nyene ari umusare ku isi w'isi yose sesa reka tuharenge twihuse kwa Hawa nihe manuro nkuba ariko wo muha mbashaka kuko wewe wa mukobwa we burya uri n'umumenyesha makuru abari n'umanaliste byabyinegejemo uri uno munsi uri mu public figure ubu ufise nawe ijambo woha nk'abantu cyangwa ugasigira isi ikagira ico rikoze Hawa dufata ibyo ariko arakora ko ari mu buyobe nize manuro zibiri wa musigira imbere yuko tukwava tukwakamika ivyo arimwo nta manuro ubona kwiri impanuro jeno sivuga ngo kuko jewe si bavuga nti n'umwana ashaka guhanura umuntu akuze ariko jewe abantu bifata uko bashatse ariko jewe ciza nabona sinabona ko yari akwiye kuja kuri social media akavuga ngo ukunuku mu gihe atateye intambwe ngo afate aje kubaza nti bimeze gute kuri mwenevyo ego amafaranga yarashitse baramubwiye amakwera yose ku mafaranga yashitse bayaronse niki yakoze kugira ngo aronke information totale kwa bijya bintu nicyo kibazo cyahabaye ariko acasimbira kuri social media aja kuvuga turindiriye isango yatanze twirabire uko kuri ariko hawa nanje tuva nganja kumurondera ahubwo nanje ndamuhe mikoro avuga yego ahubwo ikiza nuko yari kumurondera coach akamubaza mbo ico ntoshinga ko naye navuze nuko ntazi ko ijya filme sinzi mwene cyambere wakavuze kuko ndazi uburyo muri Burundi film impamvu ndiko ndabivuga ndazi uburyo muri Burundi Film Academy ibintu bimeze ndazi na film nyinshi ziba zakore muri Burundi Film Academy uburyo ziba zageze kugira ngo nashaka kugira gushaho ko accord à 100% kuko film yakoze ntarashika muri Burundi Film Academy sishaka gushaka ko accord à 100% ko ntabonye uko byagenze shaka ngo film ngo nyanaka ushaka gushaka imitahe gusanga story si yiwawe usanga barayiguha ego kirabaho ikintu kiza na kubw'ivyo rero je ikintu nabona nuko yari kwegera akamubaza bakabivugana kuko nituzi uko yashitse hariya kuko filime nyinshi zagiye ntuzi bazitwaye yari kushika kamwandikira akakibibona akamwandikira akamubaza nti mutama bimeze gute nuko amahigo cyahari ashaka kumwandikira bakavugana batarinze kuja ku social media yo mwakira coach mubu mba nibaza kinyika yashavujwe na bino bintu ahubwo ikindi kintu kintangaza ni impamvu yahe atamurondeye cyane impamvu yadashaka kumwandikira base tuyimenye petete ari behind cyazi twebwe birashoboka ariko iciza nuko abayeho gushamirana muri kino gisata kuba kohera
tukabandanya tubona ibikorwa bimeze neza guhura kwabo kwigishanya byaragize ikintu bitanze bakora ama projet meza binabandanye habeho koroherezanya mu bikorwa ibikorwa bigere kure cyane mu bikorwa uri kurabonekamo arimo na etat civil abantu bati n'umukobwa yajaje arakubita bangura hirya no hino tuguma tumubona bimeze gute muri kiya gikorwa naco nyene ziba ngo ndakunda gusumba Feruzi tusi ndazikunda kuko nazikozemwo face yanje yabonekamwo je ndi umuntu iyo igikorwa ndakirimo ndacitangira cyane ya ndacitangira cyane na Feruzi ni projet ikibandanye ikiko irabandanya etat civil yaraheze twayikoze nuko mu masara suite yaraheze mugabo mva ari cya gikorwa babona nta yindi part muzozana bavyo ndame kuko filme si yaje basi ndubwo sino kwipangira mvuge ngo hari yindi yego Feruzi icabandanye urero asha we mwicare magabo oya basogongeze gato nakaye kantu kandika uganije naho yahereye bazohibona vuba oya babwire gato oya bazohibona dike reka tubitisha amatsiro ni giki personal nawe uri ukunda muri Feruzi kuko nyene ijya tasivire isera ino ninyiza kubandanya akantu nawe umenga utekora kina wowe uri umufana wako Nako ndekina n'umufana wabo ni story abantu bose bacamwo kuko amuskole benshi baragiyemo yego niko kanduka ariyo kantu kabisikiye igikombe twakinywereye yego kure nta numwe umuntu yaciye ku ntebe y'ishuri nta matagaciye ko twari tucandika makete mwe mwari bwana beho ibazo yego wow kabisa ubu bwavuba abantu bitege iki kuri wewe hambavu yabijya bikorwa ucubwira ko natubwira nimba utegekanya ko tuzohava tubona igikorwa nawe ci wawe person bajya bagukinisha nawe ukabakinisha canke ugakomva kabandi ci wanje person ntajya amahera yawo urazi yama oya person oya ni haragi babanze bagukinisha ujya amahera babanze kwanza amahera ya no sinavyize babanze bangarukanira nayo office ubumenyi none warana province kukina neza kuko ushaka konja ku isopa ntarayinziza oya Kukonza ko ageni Sofia mu kuvyiga ariko wewe uri mu muryango munini wagutse bona gukorera even for free ya bona boss ni keka bo sinavuga ko batobikora bashaka kubikora ko nabandi babibakorera okay sijire no ba exception ya ariko diko sinaga kuri go rugero okay no migambi yanje suva oya nibiraza chance usanga ucibona nk'akana kandi bamwe bakubona kukuze ego pe akore mpamvu utarumva ko uhagarara ikintu ci wawe tukabona n'amaceno yiwawe acaka amase oya apana kwibona nk'akana muri iyo we ubivuzemo nibona nk'akana muri iyi industry ya film Ndichari mshaje ntaho ndashika sivyo ndicakeneye support y'abantu ndicakeneye ko baje abantu bakuze bantanguriye bampushing ku buryo nihagira mu yindi myaka ikagira nkavuga nti naje ndakuze reka rero ntange gukora filme ziwanje nzoronke feedback nziza so nari ngubaje ngo what's the next kubikorwa warurimo navyo hari kandi gashasha kaza kuza canke abandanye babiteze muri rya season iri kirabikora mubahereza nyine utu episode tumeze neza tumaguheza season ya mbere season ya kabiri rero ashi mwitege ibintu bikaze gusoza ari nkabona Ukobwa yarabazi nyana ko na style yahindutse bushingira umunyeshuri natwe kubikubaza nibaza ngo nkeka byose mwari mwarabihejeje baza ati nta kintu biza guperikiriba mu ma shooting niki oya cyo gituma nari mazi imisi nasuka ariko itega kandi ubundi yahindutse kabisa ukora ibintu kubiharura oya mise mbona yuko nabandi dovina uburyo biza kubananya ko ntukira umunyeshuri hari ibindi bintu biza oya reka twara sima venda yihenda aho ngo sanga buzi bitari byo kwihenda pe kubyo muri BFN ntibidevinwa ntibagesinga oya oya ntibagesinga amusomeki namba oya tusomeki ubu sinokubwira ati naka umunyeshuri azoca akundana naka bace bahebana oya osanga wibeshe so chance abafana utangiye no kubagira kandi sibake kuvana n'umuntu nk'abata message abasigiye twozohava tutabihurizako burya umuntu hari gihe yumva ku mutima hari ubutumwa bumwereramo kumva yoganiriza abantu biwe akajambo kamwe kuri mbo akajambo kamwe no kosa nkako ndangiriza ko icambere ni gusaba rundi bose ko bokomeza gushigikira filme ndundi banakomeza kubitahura kugira ushimishije kuko muri ahadie ubwo ko bitahura ko ataho filme for real
bakazi ko ngira bakazi hano mu gihugu cy'u Burundi nshime n'abavyeyi ko batahura yuko filme ari akazi ndetse bakarikura abana babo bakajungaga za mpano zabo bakaboneka ko bashoboye uko kira filme yari ifise Imana ishimwe ko abavyeyi ko babitahura bakaruka n'abana babo bakavyiga bakagira gute impano zikaba nyinshi cyane bakomeze basupporting hanyuma abana batuba hafi kuduhanura yasir duhereze hano hantu mu kibazo c'amatsiko ufatiye ku mwanya umaze muri academy no mu gihe washikiye ndavuga uno muryango wagutse wa BFA urabona yuko bateye imbere canke basubiye inyuma bateye imbere bateye imbere kandi bakomeza gutera imbere Koronga facts zibiri zonyene wotanga zemeza yuko Burundi Film Academy itera ije imbere itera ije imbere nawe urabizi yaba product nke ziba zigize iyo isohotse no muzi yindi isohotse ejo usanga bitandukanye kubera ko haba kavyinshi mama we kantu rero niko akona kuzi gusa turashima Imana ni yagishinga n'icubahiro akandi kayuma kari personal ikintu kivugwa hano muri industry yuko uhora wifuza kuza gukina mu yindi migwi Burundi Film Academy kakobera intambamye nico oya pe nta mugura ndonda dukinane ahubwo nibaza ndonde dukinane uri free ndi free none hari amafaranga wowe reka kuba free baza ndonde dukinane ndabishaka uvuza akantu k'amafaranga muganja numva canke barakurondera mu kabazimba oya tubazimba gute ahubwo niba randondera mfa kumvikana mumaze kumvikana hanyuma mugakora yego aho chance wari umugisha ko bana nawe nizera yuko vuba kubw'impamvu zirenze imwe tuzongera tugahura tugakorana ibirenze Imana iguheze kuri Fresh TV hari muhira no kuri Diko Entertainment Fresh is harani